Ishirahamwe agakura rishigikiwe n'ishirahamwe ry'abanyamerika Wise Horizon for Children ryaratanze kuri wa gatandatu igenekerezo rya 14 Nyakanga 2024 ibikoresho vy'ishure bigizwe n'amakaye, imyambaro y'ishure, amasakoshi n'ibirato vyo kwambara ku miryango y'abantu bafise amikoro make bo muri komine Makebuko na Itaba zo mu ntara ya Gitega biciye mu mugambi wo gukomeza abantu bafise amikoro make. Nkuko vyashikirijwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'agakura Sinigirira Nshuti Noel Mathieu, umugambi uriko mu ngiro n'ishirahamwe agakura rifise icicaro muri komine ya Makebuko ku mutumba wa Gwesero, aho bariko barafasha imiryango 57 igizwe n'abana 113 biga batowe muri ayo makomine abiri. Uretse kubashigikiza ibikoresho vy'ishure, iryo shirahamwe agakura ritegekanya muri uwo mugambi gufasha abo bana kubaha ibifungurwa ahanini bizoba bigizwe n'ubuyi kugira ngo bige bamerewe neza, kuko kenshi kubura ibifungurwa biri mu bituma abana benshi baheba amashure. Ikindi nuko imiryango yatowe izoshigikirwa kugira ngo bayifashe kwiteza imbere, gutyo bashobore kuva kuri rya zina ryo kwitwa bantaho nikora, ndetse bazonatanga n'ibikorwa bitandukanye kugira ngo iyo miryango ishobore gukora, gutyo ishobore kuronka ico gusahiriza imiryango. Rero turiko turatanga uno mugambi, hariho n'abantu tuzogenda turaha ibikorwa hano bazodufasha ibikorwa bagaheza bagahembwa. Iyo ariko barahembwa no kugira baronke ikintu kija gusahiriza mu miryango yabo, kuko benshi nta buzi baba bafise, mugabo baje ngaha bagakora ibikorwa bizoheza bibafasha. Sinigirira Nshuti Noel Mathieu yasavye abo bavyeyi gushira mu ngiro ivyo bazoba bariko barabafasha mu kubaherekeza, kuko abari muri uwo mugambi bazoramugwa kugira ngo iyindi miryango nayo ishikigwe. Uwo mugambi rero ngo uzoba uhagaze ku bikorwa nyamukuru bitatu. Kubera ari imiryango itishoboye, turaheza tukabafasha ubwa mbere kubaha ico bafungura, kubera kenshi ntibaba bafise ibikwiye. Muri uno mwaka bazoheza baronke intererano yo kuza turasahiriza ku byo baronka kugira bashobore kuronka ibyo bafungura bikwiye, cyane cyane dushize ingufu ku bana, ariho tuzoshobora no kushiramwo imfungurwa z'agaciro mu bijanye n'ingaburo nk'ubuyi, ariho abana bazoshobora kuza bararonka ubwo buyi kugira bashobore kuza barafungura neza, bagende ku ishure bige neza. Cyo ni cyambere, bazoronka ifashanyo y'imfungurwa. Ica kabiri, bazoronka ifashanyo y'amashure. Ifashanyo y'amashure ni kubafasha ico gihe bazoba bakeneye ibikoresho byo kuja ku ishure, amakaye, amashakoshi, uniforme n'ibindi byose bazoba bakeneye bisaba ko baja kwiga neza, bazoheza babironke muri uno mugambi. Ica gatatu arico gikomeye cyane, kiraba abavyeyi. Ico kiraba abavyeyi. Uwo mugambi si umugambi wakira umuryango ukawufasha imyaka yose, ni umugambi wakira umuryango nk'imyaka 3, kugira iyo migambi yabo muri iyo myaka 2 canke 3, ku buryo iyo migambi izoheza ikababera umugambi uzotuma baronka ibikenewe byose kugira baze bashobore kurungika abana babo mu ishure baheze banitunge. Ico ni gice gituma uyu mugambi uba ikintu gikomeye cyane, kuko umuvyeyi atavyifashemwe neza biragira ingaruka mbi ku mwana. Sinigirira Nshuti Noel Mathieu yamenyeje kandi ko bazoshiraho n'ikigo c'ugwaruka ruzoza rubimenyerezamwo mu gusoma ibitabo, ndetse n'inzu abana bazoza barakashirizwamwo ubwenge kugira ngo baje ku rugero rumwe n'abandi mu gihe bazoba bavuye ku ishure, kuko benshi muri abo bana bashigikiwe bari bahevye amashure. Eka ndetse ngo hazoshirwaho n'izindi nyubako zitandukanye zizofasha abanyeshure kwiyungura ubumenyi no kwidagaduriramwo. Hano ko mubona twicaye ngaha hazohinduka, uno mugambi uzohindura ku buryo abana bazoronka iyo bavuye kwiga bazoza baraca ngaha kugira baronke imyimenyerezo ituma bakabura ubwenge. Cyo gituma twari twaciye mu makomine tubasaba yuko n'abadeseye ko tuzobasaba kugira dukorane nabo, tuze turonka abarimu babishoboye bameze neza kugira bashobore kudufasha bano banyeshure baheze bige neza. Harya hakurya hazoba hariho ikigo kijanye no gusoma ibitabo, tuzoheza twugure bibliothèque, abanyeshuri bamwe nk'aba bakuze bazoza baraza gusoma ibitabo
no kugurura imigwi yo gusoma, tuzoheza dushiremwo n'imashini nyabwonko ziheza zituma cyane cyane bakuze ko biga mugabo bavuye ku ishuri bakaheza bakiga gukoresha imashini. Hanyuma duhejeje ngaho tuzoheza dushiremwo n'agasinema hajya hariho sale ya sinema bazoheza baraza kwidagadura no kuraba ibintu cyane cyane sinema abigisha ibintu by'ubuzima n'indero nziza n'iterambere mu majambo make. Umurazi wa mustanteri wa komine Makebuko ajejwe imibano Siniremera Ephraim yarashimiye abo barongoye iryo shirahamwe ukuntu bitwarika gufasha imiryango y'abantu bafise amikoro make eka ndetse nuko bakorana na komine mu bikorwa vy'iterambere. Yarashimiye kandi iryo shirahamwe kuba barasubiye kunagura ico kigo agakura ngo uwo mugambi rero baza yo gushikira abana ngo ningira kamaro kuko ari Burundi bw'ejo. Ku bwa Siniremera Ephraim ngo ugwaruka rwinshi hari aho ruheba amashure ku kubura ubufasha. Yasavye iryo shirahamwe kubana yaridodora n'ahandi kugira ngo bashigikire ubwo gwaruka. Kuri iyo miryango yagira ibakwe igatogwa nayo yabasavye gukurikirana inyigisho bazohabwa zose kugira ngo umugambi ntuzobasige uko wabasanze. Nta kuntu twokwama turaraba turitega abantu bazoza baraza kudufasha kandi twararose ibakwe ryo kuronka abafasha batwigisha kugira ngo dutere imbere. Nukuri muze mugamburuke muze mwerekane ishaka ridasanzwe, hanyuma by'ukuri uyu mugambi ntuzobasige uko wabasanze ahubwo uzobasige mwateye intambwe ishoboka nziza kugira ngo n'abandi bazoze barabarabirako babarahurira ku bwenge kugira ngo ikibano kizobandanye gitera imbere, hanyuma igihugu cyose bizosange cyateye imbere. Eka na mustanteri wa komine Itaba Nyandwi Domicier kw'izina ry'abavyeyi baje baturuka muri komine ya Itaba yarashimye igikorwa c'iryo shirahamwe kuko baremuruye abavyeyi. Eka nawe nyene yasavye iryo shirahamwe kubandanya badodora n'ahandi kugira ngo n'abandi bashikigwe. Hambavu y'ibi mukoze turabateye intege bandanya mudodora hirya no hino muzane n'ibindi kuko agakura ntitukirata uyu munsi twarakirase no muri kahise ngo twarabonye ibikorwa kakoze bitari bike byaje biteza imbere abene gihugu bari muri aka karere kacu kataba na Makebuko. Izo bari terambere kuri mwebwe nk'abarongozi bagakura mugabo bazovyirata cyane nitwege iryo terambere riko rirashikira.